Amakuru yacu turahera kwavugwa hirya no hino ku isi. Kuri iyi tariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 ni umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka wahariwe kurwanya sida. Uyu munsi ubaye mu gihe isi yose ihanganye n'icyorezo gishya cya virusi ya corona. Ibyo bikaba bitoroheye abagendana ubwandu bwa virusi ya sida. Inkuru irambuye murayigezwaho na mugenzi wacu Oriane Tangishaka. Kuri uno munsi wa kabiri isi yose yibutse umunsi wahariwe ikiza ca sida. Amashirahamwe atandukanye ku isi harabandanya kugaragaza akamaro ko kwitaho abantu bagendana umugera utera ico kiza hamwe no kwibuka abantu cahitanye. Ikiza ca sida cibutswe mu gihe ku isi hose hari ikindi kiza cadutse. Ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu bijejwe kurwanya ikiza ca sida ONU Sida bivuga ko ivyo vyatumye abantu bagwaye umugera utera sida bagira ibibazo bikomeye mu kutavugwa neza canke mu kutaronswa imfashanyo ikwiye. Ivyo navyo bikiyongera kwikumirwa n'akarenganyo abagendana uyu mugira bakoregwa. Ivyo biro mpuzamakungu bisaba amareta kongereza imitahe n'utwigoro two kurwanya umugera utera sida n'ibindi biza. ONU Sida ivuga kandi ko iyaba inzego z'ubuvuzi zari ziteguye kurwanya ingwara zitandukanye vyari korohera isi kurwanya ikiza gishasha ca corona. Ibiharuro bitangwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU vyerekana ko hashobora kwibonekeza abantu bashasha bari hagati y'ibihumbi 123 n'ibihumbi 293 bashobora kwandura sida, mu gihe ico kiza gishobora guhitana abashika ku bihumbi 148 mu myaka ibiri iri imbere bitewe n'ikiza gishasha ca corona. Porogaramu ya ONU yita ku biribwa PAM iratangaza ko ibifungurwa vyayishiranye ku mpunzi ibihumbi 100 z'abanya-Ethiopia. Fidel Niyongabo arakomeza inkuru. Ivyo bifungurwa vyari bigenewe impunzi z'abanya-Eritrea ibihumbi 100 ziri mu makambi ari mu ntara ya Tigre iri mu rwaruko bwa Ethiopia. Intara ya Tigre imaze ikiringo kigira ku kwezi yugaye ku makungu bivuye ku ngwano iri kihabera. Umuvugizi w'ishami ry'ishirahamwe ONU ryitaho impunzi ku isi HCR Baba Baloch yabwiye abamenyesha makuru no musi wa kabiri Geneve mu Busuwisi ko impungenge zitera ziyongera. Amenyesha ko impunzi zigiye kubura ibifungurwa mu bizotuma zigeramirwa n'inzara. Asigura ko batanguye kugabisha ku vyerekeye ico kibazo kuva ingwano yadutse haraheze hafi y'ukwezi. Umuvugizi wa HCR Baba Baloch avuga ko batewe impungenge zikomeye cyane n'amakuru avuga ku bitero, kunyuruza abantu no kubiza mu gisirikare ku nguvu biriko bikorwa mu makambi y'impunzi. Ejo ku munsi wa gatatu kwezi kuzoba kurangiye kuva umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed atangaje ko ingwano yatanguye mu ntara ya Tigre hagati y'inteko za leta n'izo muri iyo ntara. Uburyo bwo guhanahana amakuru no gutwara abantu n'ibintu bwarahagaritswe mu ntara ya Tigre ifise abantu miliyoni 6. Ishami rya ONU n'ayandi mashirahamwe yarasavye gushobora gushika muri iyo ntara kugira atange imfashanyo z'ibifungurwa, imiti n'izindi imfashanyo zikenewe cyane. Ishirahamwe ONU rimenyesha ko abantu miliyoni 2 bakeneye imfashanyo muri iki gihe mu ntara ya Tigre. Impunzi zigera ku bihumbi 100 z'abanya-Eritrea nizo zigeramiwe cyane kurushiriza. Itsinda rigizwe n'intumwa z'igihugu cya Bahrain riri muri Israeli mu biganiro bigamije kunoza umubano hagati y'ibyo bihugu byombi. Fidel Niyongabo abahiye inkuru. Umugwi ugizwe n'abategetsi 40 ba Bahrain bashitse muri Israel uno musi wa kabiri mu biganiro vy'iminsi 2 bishimikiye ku vyerekeye gukomeza ubufashanya mu vy'ubutunzi n'ivyerekeye ingenzi. Ni nyuma yuko Israel na Bahrain biteye igikumu ku masezerano yo kugirana imigenderanire myiza mu kwezi kw'icenda k'uyu mwaka. Bitegekanijwe ko babonana n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Israel Gabi Ashkezani hamwe n'umushikiranganje wa mbere Benjamin Netanyahu. Bahrain yakurikiye Emira zunze ubumwe z'Abarabu mu gutera igikumu ku masezerano yo kugirana imigenderanire na Israel yahagarikiwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Ni igihugu kigira gatatu cyo mu kigobe c'Abarabu cabigenjeje nk'uko mu gihe Emira zunze ubumwe z'Abarabu kigira icakane. Byari bitegekanijwe ko umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Israel Gabi Ashkezani agendera Bahrain muri yindwi yamara urwo rugendo rwarahagaritswe. Ingingo yo guhagarika urwo rugendo yakurikiye igandagurwa ry'umuhinga akomeye cyane mu by'ubumenyi w'igihugu ca Iran. Abategetsi ba Iran bagirije ibiro bijejwe iperereza vya Israel Mossad ku igandagurwa ryiwe. Mu kwezi guheza umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Bahrain Abdelatif Al-Zayani yaragiranye ibiganiro mu gisagara ca Yerusalemu n'umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu hamwe n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo yari mu rugendo rwo gusezera.
Igihugu cya Azerbaijan kigaruriye ibice by'ubutaka biri mu nkengero z'intara ya Nagorno-Karabakh byari byaratwawe n'igihugu cya Armenia. Ibindi kuri iyi nkuru na Fidel Niyongabo. Azerbaijan yashikiye icese no musi wa kabiri ivyo bice vy'ubutaka ivyashikirijwe n'igihugu ca Armenia hisunzwe amasezerano y'amahoro yahagarikiwe n'Uburusiya yarangije ingwano y'amazindwi zitandatu hagati y'ivyo bihugu bibiri ku vyerekeye intara ya Nagorno-Karabakh. Perezida wa Azerbaijan Ilham Aliyev yahayagije ivyerekeye gushikira icese ivyo bice mu kuvuga ko ari ikintu gikomeye cyane mu mateka y'igihugu, tangaza ko batsinze ku rugamba no mu nzira ya politiki, ko iyo nsinzi yuguruye igihe gishasha c'iterambere n'umutekano mu gihugu. Intara ya Nagorno-Karabakh iri muri Azerbaijan, yamara igenzurwa n'inteko zo mu bwoko bw'abanya Armenia zishigikiwe na Armenia kuva habaye ingwano y'ukwiyonkora kuri Azerbaijan yarangiye mu mwaka w'1994. Iyo ngwano yatumye Armenia yigarurira iyo ntara n'ibice bitari bike bikikuje. Mu minsi 44 y'ingwano ikomeye hagati y'ivyo bihugu bibiri yatanguye ku itariki 27 y'ukwezi kw'icenda, igisirikare ca Azerbaijan caratujije inteko za Armenia kirinjira kure mu ntara ya Nagorno-Karabakh. Ivyo vyatumye Armenia yemera amasezerano y'amahoro yahagarikiwe n'Uburusiya yagiye mu ngiro ku itariki 10 z'ukwezi kw'icumi k'uyu mwaka. Ayo masezerano yatumye ibice bitari bike vy'intara ya Nagorno-Karabakh bisubira mu minwe ya Azerbaijan. Amasezerano asaba kandi ko Armenia isubiza ibice vyose biri hanze y'iyo ntara yari yigaruriye. Nouvelle-Zélande yifatanije na Australia mu kwamagana amafoto yerekanwe n'Ubushinwa ku rubuga rwa Twitter. Inkuru nayo mugezwaho na Fidel Niyongabo. Ico ibihugu vyompi vyiyamiriza n'ubutumwa bwashizwe kuri Twitter n'umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'Ubushinwa Zhao Lijian bwerekana isanamu iteye ubwoba itari y'ukuri y'umusirikare wa Australia ariko amwenyura afatiye imbugita yuzuye amaraso ku izosi ry'umwana. Iyo sanamu isa niyerekana uwo musirikare ariko akata izosi ry'uwo mwana. Umushikiranganji wa mbere wa Nouvelle-Zélande Jacinda Ardern yatangaje uno musi wa kabiri ko igihugu ciwe cashikije impungenge zaco abategetsi b'Ubushinwa, avuga ko isanamu yashizwe ku rubuga Twitter idafatiye ku vyabaye ko kubera izo mvo idakwiriye ko ishigwa kuri urwo rubuga. Ubushinwa ntibwakuye iyo sanamu ku rubuga Twitter canke ngo busabe imbabazi. Ibinebaguro vy'umushikiranganji wa mbere wa Nouvelle-Zélande ntibikomeye nk'ivy'igihugu ca Australia. Abakurikirana ibintu bavuga ko atashatse gukoresha amajambo akomeye kubera adashaka kwiteranya n'Ubushinwa, igihugu gifitanye imigenderanire ikomeye cyane n'igihugu ciwe mu vyerekeye ubudandaji. Umushikiranganji wa mbere wa Australia Scott Morrison yatangaje ku munsi wa mbere ko isanamu Ubushinwa bwashize kuri Twitter igayitse cyane. Yasavye leta y'ico gihugu gusaba ikigongwe. Ubutumwa n'isanamu Ubushinwa bwashize ku rubuga Twitter vyari vyerekeye ivyagirizo ku mabi akorwa n'abasirikare ba Australia muri Afghanistan. Ivyo bizotosekaza kurushiriza imigenderanire yari isanzwe imeze nabi hagati ya Australia n'Ubushinwa. Radio Ijwi ry'Amerika tugiye gukomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika duhereye mu Rwanda. Kuri uyu wa kabiri komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage mu nteko ishinga amategeko yagejeje ku nteko rusange raporo yakoze ku mitunganyirize y'ibyiciro by'ubudehe bishya. Bamwe mu badepite basabye ko byazakoranwa ubushishozi hirindwa amakosa yakunze kugaragara mu gushyira abaturage mu byiciro by'ubudehe. I Kigali mu Rwanda, Eric Bagirubusa adufitiye inkuru irambuye. Mu cyiciro cya A no mu cyiciro cya B hagomba kuba hari ingo zifite amahitamo mu buzima zifashije kandi zishobora gufasha ibyiciro bindi kwiteza imbere. Madame Christine Muhonga yirukuriye komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite arageza ku nteko rusange imiterere y'ibiciro bishya by'ubudehe y'ubutegetsi bw'igihugu ku mitunganyirize y'ibyo byiciro bishya by'ubudehe. Kuri ibi byiciro bishya by'ubudehe ntibikireberwa mu mibare, ahubwo byasimbujwe inyuguti kuva kuri A kugera kuri E. Ni ibyiciro bitanu mu gihe byariho byari ibyiciro bine. Abadepite basabye ibisobanuro iyi komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage byibanda ku kumenya umwihariko w'ibyiciro bishya n'icyo bije gukemura ku baturage. Uyu ni Depite Anita Mutesi. Nkumva hakagombye kugaragaramo neza impamvu bashingiye ku bihe bibazo byari byaragaragajwe n'abaturage. Ese uyu munsi ibyiciro bishya bije gukemura iki? Ikindi wasangaga hari ibibazo by'abantu bagiye bashyirwa mu byiciro cyane cyane by'abatishoboye nk'icyiciro cya nyuma, wajya gusanga ntabwo bari bemerewe kubona n'inguzanyo muri banka.
Madame Muhongayire ukuriye komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage mu mutwe w'abadepite yasobanuye ko itandukaniro ry'ibyiciro by'ubudehe bishya rigamije gushingirwaho igenamigambi ry'igihugu. Icya mbere ni uko ibi byiciro by'ubudehe ari ibyo gukoresha mu iterambere ry'abaturage, mu iterambere ry'iki gihugu. Ni ibyiciro bigiye kujya bifasha mu igenamigambi no kureba imibereho y'abaturage n'izamuka ry'ubuzima bwabo, ry'ibyiciro by'ubuzima bwabo. Nicyo gusa nicyo cyahindutse muri ibi byiciro by'ubudehe. Bamwe mu badepite mu nteko rusange banifuje kumenya niba amakosa yakunze kugaragara mu nzego z'ibanze zishyira abaturage mu byiciro by'ubudehe bitazongera kumvikana, na cyane ko go hari aho byakorwaga bishingiye ku bimenyane na za ruswa. Nyakubahwa Spika, nagira ngo komisiyo yitubwire nimba barabashije kumenya ingamba zizakoreshwa kugira ngo amakosa yagaragaye mu gushyira abaturage mu byiciro by'ubudehe birangiye, amakosa atazongera kugaragara. Hari aho twigeze kujya nsanga umuntu ari mu cyiciro kimwe nanjye, mbirebye ndi umudepite nsanze uwo muntu ari mu cyiciro kimwe nanjye, namureba nkasanga rwose ntabwo bihwitse. Ahandi usanga umuntu ari mu cyiciro kimwe n'umuntu uri Kigali umeze neza kandi we mu by'ukuri atari kuri urwo rwego. Komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage mu nteko nshinga amategeko umutwe w'abadepite yasubije ko Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yizeje ko izitondera iyi ngingo, na cyane ko bizakorerwa mu masibo aho abaturage baba baziranye umwe ku wundi. Gusa nabwo kuri ubu ngo hari uwinjiza amafaranga 60,000 ku kwezi ushobora kuzisanga mu cyiciro kimwe n'uwinjiza 600,000. Madame Muhongayire arasobanura. Atesi abantu baba bafite 60,600 bajya mu cyiciro kimwe kandi batari mu rwego rumwe. Ahangaha kubakategoriza gutya hagati ya 60,000 na 600 ni abantu bashobora kubona nibura ibyo kurya, ni abantu bashobora kubona nibura ibintu by'ibanze. Ntabwo ari ukuvuga ngo dufate abantu koko bahuje ubuzima banganya uko batekereza, ntabwo byakunda. Mu minsi ishize Professor Anastase Shyaka, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, yatangaje ko gushyira abaturage mu byiciro bizakorwa mu mucyo. Ubu rero tuzajya twifuza ko biba biri aho bigaragara ku buryo n'umuntu wese yaza akabibona. Nujya mu mudugudu ntuyemo bagasanga banshyize mu cyiciro cy'abahabwa shisha kibondo, ukamenya ko nta bana bato mfite, ukamenya ko ntanayikeneye, umuntu wese akaba yabibona, nawe amuyoboza akabibazwa, ariko nanjye wagiye kubitekinika, icyo gihe bikaba byamenyekana bikangira ingaruka. Ikijyanye no gukorera mu mucyo tuzagishyiramo imbaraga cyane. Ibyiciro by'ubudehe byagenderwagaho nibyo kuva mu mwaka wa 2015 mu bihe bitandukanye hagiye humvikana abaturage hirya no hino mu gihugu bavuga ko bisanze mu byiciro by'ubudehe bidahura n'amikoro y'imiryango yabo, bigatuma hari zimwe muri za serivisi badahabwa uko bikwiye. Watsindisha umwana ngo niba utari mu cyiciro cya mbere ngo nagazajya kwiga kugira ngo wenda abone buruse kujya kwiga hanze, bikaba ibibazo. Bakagombye kureba bakaraba bakavuga ati uyu muntu iki cyiciro twamuhaye dukurikiza imibereho abayeho, ese afite munsi y'urugo abasha guca igitoki cyangwa se afite inzu nibura wenda inamwinjiriza mu udufaranga ku ruhande. Ibyiciro by'ubudehe bifatwa nk'indorerwamo y'imibereho y'abaturage. Kimwe mu bizahinduka mu byiciro bishya nk'uko bisobanurwa n'ababishinzwe, ntibizongera gushingirwaho mu guhabwa serivisi ku baturage. Mu byiciro byariho uwabaga mu cyiciro cya mbere yafashwaga na leta, ariko ntiyemerwaga kugana amabanki n'ibigo by'imari ngo yake inguzanyo yiteze imbere, cyo kimwe n'uko atemererwaga gutunga urupapuro rw'inzira ku bajya mu mahanga. Nk'uko bisobanurwa mu byiciro by'ubudehe bishya, icyiciro A mu mujyi no mu cyaro kirimo imiryango aho umukuru w'urugo cyangwa se uwo bashakanye afite ubushobozi bwo guhitamo uburyo bwo kubaho ashingiye ku mitungo afite, nk'ikinyabiziga cyangwa se ikindi cyamwinjiriza amafaranga kuva ku 600,000 kuzamura. Ku muturage wo mu mujyi yaba afite ubutaka burenze hegitari 1, mu gihe mu cyaro afite ubutaka burenze hegitari 10. Bashobora kandi kuba bafite amatungo magufi n'amaremare yabinjiriza amafaranga 600,000 kuzamura buri kwezi. Ni mu gihe icyiciro cya nyuma cya E kireba abaturage badafite ubushobozi bwo gukora kubera imyaka bagezemo cyangwa se kubera ubumuga bukabije, indwara zidakira, kandi nta mitungo bafite yabarengera, nta n'ahandi bakura ibyo bakeneye mu mibereho yabo haba mu mujyi cyangwa mu cyaro. Uyoboye urugo muri iki cyiciro ashobora kuba ari hejuru y'imyaka 65 cyangwa se ari umwana uri munsi y'imyaka 18. Biteganijwe ko Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu izagezwaho raporo n'abadepite kuri ibi byiciro nyuma y'amezi 2, ikazaza mu nteko ikagaragaza aho igeze ishyira abaturage mu byiciro. Bagira ubusa, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Eric Bagira ubusa, urakoze kuri iyi nkuru. Turacyari mu Rwanda. Uyu munsi u Rwanda rwifatanije n'isi yose mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya indwara ya sida. Ni umunsi wizihijwe isi ihanganye n'icyorezo cya COVID-19. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboyi
uri i Kigali mu Rwanda. Kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya sida wahuriranye no gusohora ubushakashatsi bwakozwe kuri iyi ndwara. Ubu bushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'Ubuzima ifatanije n'abafatanyabikorwa basanzwe bakora ku cyorezo cya sida bwagaragaje ko kugeza ubu mu Rwanda abanduye virusi itera sida bakiri kuri 3%, abasaga 210 aribo babana na virusi itera sida. Ubu bushakashatsi kandi bwagaragaje ko abantu 3,000 aribo bahitanwa na sida buri mwaka, mu gihe abagera ku 5,400 banduriye indwara buri mwaka. Ubu bushakashatsi kandi bwagaragaje ko akato kahabwaga ababana na virusi itera sida bwagabanutse mu bantu bakuru bukaba busigaye mu bakiri bato. Dr Nsanzimana Sabu ushinzwe ikigo cy'ubuzima RBC nibyo asobanura. Akato ni ikibazo tumazemo igihe, ubu kagiye kagabanuka bikomeye, ariko muri raporo nshya ubushakashatsi bwasohotse mu mezi make ashize, akato gasigaye mu rubyiruko rugirira bagenzi babo, ndetse hamwe na hamwe nko mu mashuri ahandi bahurira, ugasanga niho dusigaye gushyira ingufu cyane. Ubundi akato katerwaga no kubona umuntu n'amaso ukavuga uti ngwiriya sida, nguriya arayirwaye, biragaragara. Uyu munsi kubera n'iyi miti abantu bivuza kare, bipimisha kare, icyo cyagiye gituma akato kagabanuka cyane, kutakibona umuntu ngo umusomemo uburwayi runaka. Ariko mu rubyiruko aho hasigaye niho nicyo gice numva twanaheraho uyu munsi dutekereza ngo niki twakora mu cyiciro gisigaye ngo tuzagere kuri 95%. 95% rero niyo kurwanya stigma isigaye, ariko ikibazo buri gihe cyamenyekanye bari inzira yo kugikemura. Mubyeyi witwa Mukeshimana Chantal ni izina twamuhaye kuko atashakaga gutangaza umwirondoro we, amaze imyaka 23 azi neza ko yanduye virusi itera sida. Mu buhamya yahaye Ijwi rya Amerika yasobanuye ko mu myaka yashize bahuye n'akato gakomeye bakorerwaga n'abamenyaga ko babana na virusi itera sida, ariko ibi bintu byabaye byiza. Impamvu umuntu yanahungabanaga cyane, hari akato kenshi, nta umuntu atinya kubivuga, wanabyumva nawe ugahungabana kuko wibaza ukuntu abantu bari bubyumve, abantu bakaguhunga, wanywera ku gikombe ntabe hari undi wagifata wakarabira mu ibase, buri wese yaba ari umuvandimwe yaba ari umubyeyi wabo umufite, ukabona buri wese araguhunga. Akato kari kenshi cyane, kagiye kagabanyuka kubera yuko habayeho ubuvugizi, igihe kiza kugera imiti iraboneka. Uyu mubyeyi afite umwana wavukanye ubwandu bwa virusi itera sida, yashimangiye ko gufasha urubyiruko bikigoranye kuko rutabasha kwiyakira. Abana barahungabanye cyane, ndetse ugasanga harimo abana batari mutemera kunywa imiti. Uwanjye kubera yuko twagerageje kumubungabunga mfatanyije n'abo bakuru be, arabyumva, tugakomeza kumwibutsa kunywa umuti, ntabwo ajya byakira, bibaza n'impamvu ari burwaye wenyine abandi ari bazima. Umunsi mpuzamahanga wo kurwanya icyorezo cya sida ubaye mu gihe isi igiye kumara umwaka uhanganye n'icyorezo cya virusi ya korona. Leta y'u Rwanda igasobanura ko virusi ya korona itayibujije no gukomeza kwita kuri sida. Minisitiri w'Ubuzima w'u Rwanda Dr Daniel Ngamije nibyo yavugarutseho. Uyu munsi mpuzamahanga wo kurwanya sida twizihije turi mu bihe bidasanzwe, aho isi yose ihanganye n'icyorezo cya COVID-19. Nyamara serivisi zo kurwanya sida no kwita ku bafite virusi itera sida zikomeje gutangwa neza. Tuzakomeza kuzirikana ko guhashya sida ari inshingano zanjye nawe. Niyo mpamvu tugomba gusigasira ibimaze kugerwaho, ari byo bikurikira: kwegereza abanyarwanda serivisi zo kwipimisha n'izo gutanga imiti ku bigo nderabuzima byose mu gihugu, kwegereza abanyarwanda izindi serivisi zo kwirinda sida, harimo gutanga udukingirizo ku buntu, gutanga serivisi zo gukebwa ku bagabo n'abahungu ku bigo nderabuzima, gutanga serivisi zo gupima abagore batwite nabo bashakanye. Kubera COVID-19 umunsi mpuzamahanga wo kurwanya sida waranzwe n'ibiganiro byabereye muri Kigali Convention Center bihuza inzego za leta, imiryango itegamiye kuri leta, ndetse witabiriwe na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda, igihugu gifasha leta y'u Rwanda muri gahunda nyinshi zo guhangana n'icyorezo cya sida. Insanganyamatsiko igira iti guhashya sida ni inshingano zacu twese. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Tukivuga ku bijyanye n'umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya indwara ya sida, mu Burundi ibirori byabereye mu ntara ya Kayanza. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Dr Sylvain Nzeyimana uyoboye ishyirahamwe ry'abaganga mu Burundi, amubwira ukuntu ibyo birori byagenze n'uko ikiza cyifashe mu gihugu muri iki gihe. Uyu munsi nk'uko mubizi ku isi yose ni umunsi wahariwe kwibuka
no gushigikira abantu bagendana umugera wa sida. Rero uwo munsi mu Burundi wahimbarijwe mu ntara ya Kayanza muri stade y'Igatwaro, ikaba uwo munsi habaye abantu bajejwe amagara y'abantu mu Burundi bashitseyo nk'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida, abaserukira ishirahamwe rya ONU rijejwe kurwanya sida UNAIDS, abaserukira iyo bita UNFPA n'abaserukira OMS isanzwe iharanira amagara y'abantu ku isi yose. Dr. Mutubwire muri iki gihe ikiza ca sida cifashe gute mu Burundi? Ubunye ikiza ca sida mu Burundi duharuye ku biharuro vya nyuma vyo mu mwaka w'ibihumbi 2019 uko ivyo mu mwaka 2020 bizoboneka mu mwaka uza, duharuye abana bagendana umugera wa sida. Abantu bakuze n'abana bagendana umugera wa sida mu Burundi ni abantu 85,000 muri rusangi, abakuze n'abagwayi bagendana umugera wa sida. Hanyuma ugiye kuraba abantu ku mwaka bandukirwa na sida n'abantu 1,900 abantu bandukirwa ku mwaka. Hanyuma bagaharura yuko icyo bita prevalence y'iyo ngwara, no kuvuga igitigiri cy'abantu bagwaye mu Burundi sida, baharura yuko ari 1%. 1% no kuvuga ku bantu 100 mushobora guhura umwe gusa niwe agwaye umugera wa sida. Aho ni mu bantu bafite hagati y'imyaka 15 na 49. Hanyuma abana bari munsi y'imyaka 14 nabo 14 bagwaye bagendana umugera wa sida bagera ku 9,400. Muri iki gihe hadutse ikindi kiza gikomeye cyane rwose ca corona. Abo bantu bagendana umugera wa sida bitabwaho gute? Imfashanyo irabandanya kubashikira? Ego gushika ubu ivyerekeye kurwanya sida mu Burundi bifashwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitwa Global Fund cyangwa Fond Mondial mu Gifaransa. Iryo shirahamwe rero rirafasha kuvyerekeye umugera wa sida, rikongera rigafasha ku ngwara ya malaria hamwe no ku ngwara y'igituntu. Gushika ubu abantu bose bagendana umugera wa sida bararonka imiti ku buntu biciye muri iryo shirahamwe ribarihira iyo miti. Barashobora gupimwa ku buntu, barashobora no kuronka uretse imiti yo gukinga yo kurwanya sida, bararonka n'imiti yo gukinga no kurwanya ingwara z'ivyuririzi. Gushika ubu nta ngwara n'umwe arasinzikara kubera ico kiza ca corona. Novuga nti ico kiza ca corona iyo kigakara nko mu bindi bihugu kumbure cyari gutera ingorane, ko gushika ubu iyo ngorane ntiribonekeza. Mu mezi cyangwa imyaka yaheze hari ukuntu nk'abagendana umugera wa sida bakumirwa, akamumotera abanyagihugu muri rusangi, akamumotera abagendana umugera wa sida, eka akamumotera n'abajejwe kwitaho amagara y'abantu n'akahe. Ego akamunotera ubwa mbere abantu muri rusangi nuko umuntu wese akwiye gukingirwa agateka kiwe kakubahirizwa. Umuntu wese naho yogwara umugera wa sida, naho yogwara indwara yose akeneye gushikirwa. Ntakeneye kandi kumva yuko ari ikivume canke abantu ko bamuharira ivomo ngo nuko agwaye. Mwabivuze yuko mu misi heze abantu bagendana umugera wa sida bakumirwa, ariko ubu siko bikimeze. Abantu ubunye baremanga ko bagwaye sida kandi bagaheza mu buzima bwa misi yose bakubahirizwa, bakaronka akazi, wanashaka ku kazi bakaduga amapeta nk'abandi, bagashobora no gutwara abandi. Ubunye ntibikiri ingorane. Ahubwo nashaka gusaba cyane cyane abantu bagendana umugera wa sida yuko batokwikumira, yuko cyane cyane bufata imiti neza, hanyuma n'uwo bazi ko atayigwaye hakiri kare akipimisha, cyane cyane kuko nk'abantu bakiri bato bakivyara bakagerageza bagakinga, kuko uba wikingiye wenyene ariko ukingiye n'umwana uzovyara. Ubwa nyuma nagomba guhamagarira abantu bose gushigikira abantu bagwaye sida, abantu bagendana umugera wa sida no kubashigikira, cyane cyane n'abantu bikumira. Aho nshatse kuvuga nko mu Burundi hari abantu abatwa usanga bataronka amakuru nk'abandi, canke hari abantu bahuza ibitsina babisangiye. Abo bantu rero baraheza bakikumira kubera yuko babona yuko bibonwa nabi mu Burundi nko guhuza igitsina ugisangiye n'undi muntu. No kuvuga rero ntihagire uwo dukumira kubera iki canke kiriya, ntihagire umuntu yumva yuko bahari ivomo. Tubashigikire kuko uno munsi urashobora kuba ukomeye ejo ukabugwaye, canke uno munsi urashobora kuba ugwaye ejo ukavyara umwana akomeye. Ivyo onye aba ari abantu bazirikana. Dr. Sylvain Nzeyimana, murongo w'ishirahamwe ry'abaganga, murakoze cyane gose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika kuri iki kibazo nkuramutima.
naho mu nkambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zimwe mu mpunzi z'abarundi zigendana umugera wa sida zisaba ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR kuziha igishoro kugira ngo zibashe gukemura bimwe mu bibazo zifite birimo inzara zihura nayo zirimo kunywa imiti. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yaganiriye na bamwe muri abo. Ikibazo mbona amashyirahamwe yodufasha na HCR ikadufasha nuko boduha umutahe natwe tukakora ubuzi nk'abandi tukadandaza kugira ngo ya mata tuze turaronka utuntu tuze turakaronka. Dufise ingorane, dufise uburaro bubi, twambara nabi, turya nabi. Yembo nawe ko mengo bodufasha hanyuma hakuru agatahe kabari ko tuza twifashishamwo. Hariho n'igipimo tutabona muri no minsi CDK. Ibintu dushaka badufasha twarigeze kubasaba imitahe baratwandika ngo gomba baduhe imitahe. Umuntu bamuha ibinini haraho bingugaca urarurajugumira urabona ngaha haragera igihe hagahera n'amezi 6 badapokeje nayo kintu cyo bantu bitwa bagoye umugera bo bumenga babasa n'ababahevye. Anya rero ikintu tubona hanini boduha n'umutahe kubera mu gihe bataradupokeza kugira umuntu azaza arikora kuri ako kanyungu mu byo yacuruje. Kuko izindi mpunzi zijya kuko izindi mpunzi zose nta na kimwe babura mugabo dufatiye kwirya miti twe tunywa imiti y'inguvu cyane nkajye bona hora mpeme ibiro 67 ubu nsigaranye ibiro 42 urumva ko bihambaye kubera iki bivanye n'injyanke kubera uri hirya miti bisaba yuko ujya ugahaga nka jenda itayigange mugende itayigange ubona no bijya nkajyana n'ijya miti bigakunda yuko bishoboka yuko inguvu ziyongera ikindi naco mu y'imyaka 6 tumaze ngaha bamaze kutugirisha amasedekatre rimwe. Nta kindi kintu badufasha tuvuze ibyo basedekatre ngo niturindire. Urumva rero anya turi mu bibazo byinshi tutagira mbere n'ukuntu twona bifata. Jembere cyo mbona dufate nko mu Burundi tukiribereye mu Burundi wacu bagufasha ku kwezi mugabo ngaha ubuyi nturonka ikintu cyose cy'umuntu agwaye nturonka. Nshuti mwari muduteze amatwi, aha niho ibiganiro byacu bihumurije. Ndabashimira cyane ko mwahisemo gukurikira radiyo Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura amakuru no kuyabagezaho aho baherereye hose mu ngo zabo kubera ingamba zo kumira icyorezo cya virusi ya corona. Aya makuru yegeranijwe na Fasil Gebeho, yarahagarariwe na Frederic Nkundikije. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubifurije mwese amahoro n'amahirwe, mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya corona, mutibagiwe n'indwara ya sida nk'uko abashinzwe ubuzima bakomeje kubidukangurira.